Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Hari nk'iki gihe aho Burundi bwasimba imanga kuko hari abagomba gutembagaza leta. Aho hari kwigenekerezo rya 13 Rusama mu mwaka uheze wa 2015. Ivyo vyashobotse kubera ubutwari n'ubukerebutsi buranga inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi. Inzego zahawe inyigisho n'indero nziza vyatumye mbere zinaba rurangiranwa mu makungu. Muri kino kiganiro murakurikirana ibikorwa vyaranze izo nzego muri bino bihe bitari vyoroshe. Sangwa ikaze. Inzego zijejwe umutekano nizo kwivuna abansi zarateka Burundi n'abarundi mutigute. Igisirikare cy'u Burundi gisigaye cerekana ubudasa mu makungu aho cagiye gufasha kugarukana amahoro mu bihugu biri mu ntambara. Muri Somalia haramaze kugenda batayo 6 z'abasirikare muri rwa rwego rw'ishirahamwe rya Afrika AMISOM. Abo basirikare barashimwe kukugene bigenjeje neza bakaba baratujije za nkozi z'ibibi El Shabab mu bisagara vyinshi vy'ico gihugu. Muri Central Africa naho nyene inzego z'umutekano no kwivuna abansi niyo zibarizwa mu mugambi w'ishirahamwe MINUSCA. Intwazangabo zirongora izo ngabo zarakoze birashimwa zisunze indahiro zarahiye ziyemeza kuzogwanira igihugu n'agateka kaco zidatirimutse ku mategeko. Arahiye imbere y'umukuru w'igihugu n'abagabo bazokwama bamurukira umukuru w'igihugu bazokwama bubahiriza amasezerano y'Abarundi kandi bazorangura neza amabanga ashinzwe nisunze ibwirizwa shingiro n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi. Mu gihugu cacu rero intwazangabo zirenga 1700 ziramaze guhabwa impamya bushobozi ziriyemeza kugumya ibanga n'akaranga k'intwara miheto. Nkuko vyama bigenda igihugu cari cyo cose cama cihihangiro ryo gutunganya bene izo nzego kugira ngo zibe izikomeye ziyubashe kandi zigendera discipline. Muri uyu mwaka w'ishure wa 2015 ushira 2016 watangujwe icese na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Inyigisho zaratanzwe zifatiye ku civugo ngo ukuyoboka nico kiranga igisirikare kibushitse mu gihugu. Abandi bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mwaka w'ibikorwa vya gisirikare bose bahanuriza ntwazangabo ukugamburuka gukunda igihugu hamwe rero n'ubumwe muri ugo rwego. Afashe ijambo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yaratanze inyigisho zo gukunda igihugu afatiye ku ruririmbo rugihayagiza. Uno munsi n'umunsi udasanzwe bw'ishure intwazangabo iska niteka ku Burundi, niteka ku bavyeyi babahungitse, niteka kuri leta, niteka ku banyagihugu bose mwaje muturukamo kugira ngo mwitangire igihugu cyanyu ngo kironke amahoro n'umutekano kandi imbibe zacu zikingirwe. Muri za nyigisho zo gukunda igihugu duhereye ku ruririmbo ruhagiza igihugu cacu c'u Burundi. Mu minsi yeze twarasiguye cyane bijanye n'igihimba kivuga ngo tugutuye Burundi bwacu, tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima Imana yakuduhaye kudutungire. Ubu twabura n'Imana nayo mu kuremisi imaze kwitunganya imisi myinshi yaciye umuntu asumba ibiriho byose n'ibirwa byose bazimanisha mu biganza byayo. Umuntu ati wewe nakwizeye yero yitunganye wibungabunge. Tubandanije haravuga ngo horana ubumwe, harimo bamushimikira horana ubumwe n'abagabo niteka. Umukuru
umukuru w'igihugu yahamagariye ingabo gutsimbataza ubumwe. Guhera kuno mwaka wa 2016 mufate ingingo rukomeye cyane yuko muzokuba mwerekana ababitangiye imbere n'abazobakurikira yuko murangwa n'ubumwe, mugire intango shasha mu ishuri rya kaminuza ya gisirikare mutarakorokeza. Izo birungisha kuri mwebwe, birungisha ku gihugu, birungisha ku isi, birungisha mu miryango yawe. Basokuru baze bati hari ubumwe umuhoro uramwa, kandi mu bugirigiri bugira babiri. Mu gitabo cy'Imana akavuga ngo babiri basumba umwe. Turifuza yuko mu mwaka wa 2026 umuco w'ubumwe uhera ngaha muri SCAM uca wuruka mu gisirikare cyose cy'Uburundi. Dufashe rero mwebwe twazangabo n'ingaho muri SCAM nk'umuco mushasha ugiye kurasira mu gisirikare cyose cy'Uburundi, abitangiye imbere n'abazokurikira. Yarasiguriye abo vyega kuba intwazangabo icarico. Mu gisirikare haje abagabo, mu gisirikare nta mbundege ijambo. Uburundi buza kwama uri n'abagabo. Ngaho bisakamuriro hava intwaza ngabo, ni muri abasoda gusa, muri abagabo gusa, muri intwaza ngabo, muri n'ingabo. Kuko umugabo atinya urukambyi, umugabo ni kiremesha mu gihugu, umugabo ni kiremesha umuryango. Umugabo yaba ngaha mu Burundi, yaba muri Amerika, yaba muri Somalia, muri Centrafrique, muzoja hose n'umuntu yitwa kiremesha. Kuko aragera igihe abantu bagashika inkokora, bagashika intege, ariko aho umugabo ageze indemesho ikigaruka. Guhera uno munsi mu nshinga muzoza muratanga ngaho muri SCAM icyo gihimba mumushingisha mu bijyanye no gukora igihugu, ubumwe, abagabo, ingabo, intwazangabo. Aho hantu nimwahiga mukanonosora mu buzima bwanyu bwa misi yose, mu bikorwa muzokora ari mu Burundi, ari abazobatuma mugiye kwiga hanze, aho hantu muzotera iteka igihugu, mutera iteka Imana yaduhaye Burundi, hamwe n'amuti mutera iteka imiryango yayo. Abantu bafise ubumwe barangwa no gutekana. Gutekana ni inkomezi zirengeye inkomezi zijya mu yigisho mu gisirikare. Kuko gutekana ni inkomezi si ku mutima. Umutima utekanye utuma n'amaboko atekana, utuma n'ivyiyumviro bitekana, bituma n'amaguru atekana, umuntu atuje. Ingabo, intwazangabo aza kuba atuje. Nimwatekana mwebwe intwazangabo mu gisirikare, nimwatekana mwebwe ngabo z'Uburundi, Uburundi buzotekana. Yaragabishije abazosambura ubumwe bwari bugize ubwo rwego rwa gisirikare. Guhera n'umunsi rero ikintu cyose coza kigomba kubavangura, hari inyunganiro twaba twirinda iminsi yose mu Burundi bwacu, horana ubumwe n'abagabo. Guhera n'umunsi basirikare bisongerezi, ntwazangabo, namwe ntwazangabo bajenero, ikintu cyose kizoza kigomba gucanishamo ingabo, bigatandukana n'ururirimbo ruririmbwa n'abarundi bose ngo horana ubumwe n'abagabo. Uwo muntu azohindutse cyane. Abarundi bose baririmba mu gitondo no ku mugoroba cyangwa mw'ijoro urwo ruririmbo, kandi n'igisabisho gikomeye cyane. Uzotera kuri nawe azohura n'Imana zitabesha, kuko n'ururirimbo n'isengesho. Abana bagiye ku ishuri bose mu gitondo bararirimba. Horana ubumwe, ntibabwira abandi, ntibabwira mwebwe, abantu bose horana ubumwe. N'abana mutonya yigwa n'amateraniro aririmba ngo horana ubumwe. Abariko arabwira wewe papa, ariko arabwira wewe mama, horana ubumwe. Iragigiza twitangiye ubuhererekana n'iryo ruririmbo. Namwe gutanga karero mwabonye abantu bavuze babwije ingoma, hari umwe mwabonye akuze
n'akana gatonya batamba kumwe no kuzunguza umutwe ni kumwe ayashaka kwemera neza yuko ari se n'umwana ibyo ni se n'umwana mu gisirikare namwe rero intwazangabo kujya rukora aratanga ingoma uko uzunguruza ubwenge n'umutima utanga akaroro keza kugira ngo namutoye uzobyara uzorera azokurikira nawe atambe agenda ingendo wamweretse akaroro keza. Yiweje inyifato z'abasirikare bamwe bamwe bagomba kugaragara nk'abatacubaha ico biyemeje yarabavuniye akagohe. Il vous est donc recommandé, vous candidats officiers, d'éviter de vous laisser distraire par des sollicitations politiciennes qui, sans nul doute, vous conduiraient à la perdition. Il vous est donc recommandé, vous, candidats officiers, d'éviter de vous laisser distraire par des sollicitations politiciennes qui, sans nul doute, vous conduiraient à la perdition. Ayez toujours à l'esprit d'interroger notre histoire lointaine et récente afin de bien choisir et renoncer à la salade qui n'a plus de saison dans notre pays. Muri make agira ati muhamagariwe kwima amatwi ibyifuzo vya politike byohava bibajana tudakekeranije mugaheza mubanze mwiyumvire kuri kahise ka kera n'aka hafi mubone guhitamwo neza. Impanuro benizo umukuru w'igihugu cacu nasiba kuzitanga kuko asanga ingabo ziwe ku kivi ziba izino mu Burundi canke zagiye gufasha mu bindi bihugu. Nyene cyubahiro President Nkurunziza yarishikiye muri Somalia mbere no muri Centrafrica arabatera intege arabibutsa ibibaranga anabaha n'izindi nyigisho. Nakanyamuneza nanjye no munsi kora twaje kwaramusa tuje tubazanira muso ya leta y'u Burundi n'abanyagihugu bose kandi tubamenyesha neza yuko leta inezerewe kandi abanyagihugu bene wanyu abavyeyi banyu abavyara banyu banezerewe cyane ukuntu mutera iteka igihugu ngaho makungu kandi gatuma igihugu cyacu cy'u Burundi izina ryiza mu makungu. Intambara izohera amadukure bindi intambara izohera dukore bindi kandi harahiwe abahawe imyagirikari abantu n'abari ikintu rero tubashimira cyane kuri mwebwe mubaye imfunguzo kugura igwamwe kuko Burundi bwikukiye gushikije ubundi mu 2005 ntabwo cyari ibibaye bwa mbere aho hashingiwe inzego shasha y'igisirikare n'igipolisi. No mu Burundi nyene cyubahiro umukuru w'igihugu aragendera ingabo zo mu ntara zose nukuvuga uburere bwa gisirikare bwose na komisariya z'igipolisi zose barayaga ivyakozwe bakarabira hamwe n'ivyokorwa mu mwaka ukurikira. Abavugizi bizo nzego bagenda batubwira ivyo bayaze. Muri rusangi rero basanze umutekano umeze neza ku mbibe duhana n'ibindi bihugu na cyane cyane kuko nivyo bikorwa biranga abasirikare imigenderanire no gufashanya n'izindi nzego zijejwe umutekano hamwe n'intwaro nazo nyine akaba yavuze yuko bimeze neza. Abasirikare bahibuye bararonka umwanya wo gubaza ibibazo bibagenga bibega bashoboye gutura nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yabagendeye baraheza barisanzura yabishuye ibibazo babazanye mukuru bikuru n'ibijanye imibereho ngene babayeho mu buzima bwa minsi yose ibijanye n'akazi barangura ibikoresho hamwe no kugene babaho mu miryango yabo ngene boza baroroherezwa rimwe na rimwe mu bikorwa. Ivyo vyose bakaba baronse inyishu zibereye zitomoye ndetse akaba yaciye aboneraho no kubaha n'impanuro z'inyifato ukuntu boza barigenza byinshi kuko basanga babizi mugabo muri bino bihe
birasaba ko umusirikare ahari hose amenya amategeko, amenya ico ajejwe kugira ngo akora akazi akarangure atadidinganya adakekeranya. Ikindi nyene cyubahiro mukuru w'igihugu yashitseko nikijanye n'igikorwa ca gisirikare muri bino biringo aho tugeze. Yavuze ati agisirikare ubu si kimwe ca kera cyaraba umutekano w'igihugu gusa. Ubu igisirikare cy'u Burundi gihanzwe maso n'amakungu duhereye mu karere no muri Afrika nzima, kuko mubizi hariho amabatayo 6 y'abasirikare muri gihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Hariho n'iyindi batayo iri mu rwego rwa ONU iri mu gihugu ca Republique Centrafricaine. Ivyo rero ntivyabaye kubera ari ugutorora, no kubera ubutwari n'ubukerebutsi bagomwe igisirikare. Ivyo rero iyo bibaye twategezwa kwishima kandi tukishimira uwo mwizigiro amakungu yaduhaye. Yama akurikirana ku munsi ingene igisirikare cigenza. Amanota ubu ahabwa igisirikare cyacu muri ivyo bikorwa ni menshi cyane. Bari mu bambere nkeka baronka amanota muri ivyo bikorwa, kandi akaba yagarukiyeho aravuga ati Uburundi ubu busigaye bitumwa ko kandi n'igihugu ca mbere mu bihugu vya Afrika bivuga ururimi rw'Ifaransa bitanga abasirikare benshi hanze. Murumva yuko arayandi manota yiyongerako. Ivyo rero akaba yasavye ati tuzobishika ko ari uko wa murongo yandero ya discipline y'igisirikare ibandanije, kuko duhanzwe amaso n'amakungu ivyo dukora, ivyo abasirikare bakora, haba ari mu gihugu canke iyo batumwe babaraba. Hanze dufise amanota menshi, eka nino mu gihugu yabivuze yuko abasuda bigengejeje neza muri rusange, barakora imirimo bajejwe gushika naho barangura ivyo bategezwa gukora mu gukingira imbibe no kugarukana umutekano mu gihugu. Akaba yatanze amanota 98%. Jambo rero nyamukuru agenda ashikiriza abapolisi no kubashimira ku nyifato yabo, kungene bigenjeje mu gucungera neza amatora yarangiye, no kungene bashoboye guhangana n'imigumuko kandi bakayitsinda bakoresheje ubwenge, ubwitonzi n'ubuhinga ntangere. Twokwibutsa yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yari yagize ingendo nkizi, yari yagendeye abapolisi bose mu gihugu cose mu ntango z'ukwezi kwa kane imbere yuko amatora aba. Yari yabahaye impanuro nyinshi cyane zijanye n'inyifato bakwiye kugira ngo bahangane n'ico cose coshobora guhungabanya umutekano. Uno munsi rero aravye kungene bashize mu ngiro impanuro yari yarabahaye, yabonye yuko babikoze neza cyane ku buryo uno munsi yabahaye amanota 99.80% mu gihe muri ko kwezi kwa kane bari bafise amanota 98%. Kuvuga rero ko yakengurutse cyane inyifato abapolisi bagize muri ibi bihe bitari vyoroshe birangiye. Yanabibukije yuko ivyo vyakunze kubera kuko abapolisi bagumanye umutima wo gukorera hamwe, w'ubuvandimwe, w'ubumwe, ari nawo watumye bashobora gutsinda izo ngorane zose z'umutekano zari zadutse. Aca basaba rero ko boheza bakasha babandanya kuri iyo nzira nyene mu gukomeza babumwe, mu gufashanya n'abandi bose bajejwe ivy'umutekano kugira ngo n'utundi tugorane tw'umutekano twokwaduka dushobore kugwanywa atangorane n'imwe ibonetse. Naho biruko naho inyigisho zidasiba gutangwa, byaragaragaye ko umugera wo gusenyura leta utararanduranwa n'imizi, kuko umwaka wa 2015 waranzwe n'imigumuko yari itumbereye gusenyura leta, ndetse mukaba mwaravyiboneye ku igenekerezo rya 13 Rusama.
ntivyaboroheye kuko abasirikare n'abapolisi bakigendera indahiro barahiye baciye babyifatamo neza. Imana yarakinze Uburundi burasimba imanga narijya ko vyari bibaye mu gihe umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yari yitavye inama yarusha mu gihugu ca Tanzania, ariko akaba yarashoboye gutaha kubera ubutwari bw'ingabo z'igihugu. Nino ngaho dusozere kino kiganiro naho utaha.